Oui, Amahoro cane Menedor. mahoro. Meze neza. Seko ndashima. Je ndagutelefone banyita Rubambo. Bakwita? Banyita Rubambo. Mhm. Sanzwe nkorera ikinyamakuru Black Media. Mm. Hano rero Menedor ndafise ubutumwa bwawe muri kiganiro Mm. ducisha ngahanyi ca surprise call. Mm. Tugazananye ku mukunzi wawe agukunda cane kandi aguhoza ku mutima. Mm. Menedor, Sawa. urafise umukunzi? Ego ndamufise. Mumaranye igihe kingana gute? Nk'imyaka 2 irenga. Mwamenyaniye ga Menedor? Mm. Mwamenyaniye Twamenyaniye ku mashuri nyine. ku mashure mwahora mwigahe? Igihanga, itabu Gihanga. Itabu Gihanga. Mm. Mukunzi wawe mu myaka 2 mumaranye Mm. aramaze kugutwara iwabo canke kuguhuza n'abaryango b'iwabo? Ego cane. Mutegekanya kurushinga ryari? Uyu mwaka nyene. Iyindi myaka 2? Uyu mwaka. Uno mwaka nyene tuzoze kuri mariage ryari? Mu kwindwi. Mu kwindwi hirya y'ejo? None ga Menedor, Sawa. umukunzi wawe niyihe kalite umukundira, niyihe defo umwihanganira? Sawa. Ati umukunzi wawe niyihe kalite afise umukundira, niyihe defo afise wiyakirako ukavuga ati nshaka kunesha gukundana nawe? Ikarita. Kalite. Canke defo. Bon, kalite imwe na defo imwe nta kibazo. Basi ishanzwe. Seko basi nuvuga nyene ko ata defo je ko umukunda nta defo nimwe wapfubonye. Yakwere kumukunda naho nyene byanze muko nyene sibago namukunda iki urumva nyene byanze nk'umutima. Ni Hama agakarite umukundira ukavuga ati aka nakarya kotuma kandi ahantu mwepera ngo ndamucike. basi nuko nyene nyitaho cane. Aranyitaho kabisa bikwiye. Iyo uvuze ko akwitaho ubushatse gusigura iki? Ivyo aguha, ahagusohokana, aja kugurira canke ubushatse kuvuga ibiki? Basi jeno ikakina kumbana mubona ko nuko basi kila munsi ategereza kumenya uko nari niko niwe. Nibyo basi nikakina bwako no tutotuma ndamuheza. Sawa. Menedor, Sawa. nubwo biruko rero numva ashaka kuba buno butumwa bw'umukunzi wawe ari uko mbanje kumenya izina ryiwe. Naho ngenda rivyiwe nawe. Umukunzi witwa gute ga Menedor? Prosper. Yitwa Prosper. Yitwa Prosper. Habyarimana. Hamwe wosanga atari Prosper naho? Hamwe yoba atari Prosper naho? Yaciwe nta wundi. None uwundi ndiko ndabona ngaha uramuzi? Yitwa gute? Nta wundi mukunzi ufise? Oya. Ninamuzana naho urica amande. Ego. Ninasanga hari uwundi muntu atari Prosper urica amande. Ego. Amande ndayemeye. Wica amande yihe? Ndihana. Uraza kwihana? Sawa. Banza wihane rero kuko nganda kubwese Prosper. Ninde? Ni Claude. Claude. Yo, Claude wa. Ya hano wonye ubutumwa bwa mfise bakurungikiye. Nubwo witwa Jean Claude. Sinzi ko umuzi. Vuga irindi zina rero. Yanditse iryo ryonyene. Jean Claude. Jean Claude ndamuzi ariko vraiment arandondeye cyane kandi arakunda ariko jewe ndamukunda kandi arabizi. Umva jewe ntakosa mfise. Jean Claude yaheze igihe kingana gute akurondera? Haheze igihe kingana gute akurondera?
nk'amezi 3 yaje asanga mumanye imyaka 2 na Prosper. Ego Jean Claude muramaze kwicarana uramusigurira neza amubwira ko atamukunzi ukeneye wundi atari Prosper. Yabizi Canke imivugana kuri telefone. no kamasomo yari turazinanye twarakoranye no mu kazi nyene ikiringo cy'ukwezi kose. Bon, Prosper Claude mbere ko ndaguha message yiwe nubwo biruko. Banza basumubwira akajambo kanyuma uko urabona yuko ashobora kugusamburira nubwo biruko abakobwa baguma baronderwa mugabo twige kubwira abaturondeye ko twafashwe canke twafashe. Nakaye kajambo bya Claude none no kwimubwira amaso mu yandi ko atawundi mukunzi ukeneye ntabitahura akaguma kurondera n'inyuma kandi yuko anabishije kuri televiziyo hani wacu mugabo ukabutavyemeza Claude. Kandi mbere wa Claude banashimira kuronga afite n'umugore ubu ariko sinzi impamvu aguma agiritse kandi n'umugore yamutoye ariko nubwo yamutoye amubwira ariko yamutoye kubw'ishapu n'ubu akindondera umva je nta kibazo je sinzi. Claude musanze muzinanya heza imyaka ingahe? Claude je nta gatatu ahetse tumenyanye. Olala. Yanditse message avuga ngo mumumbwirire ati umukunzi wawe Jean Claude aragukunda cyane yifuza ko mubera mama w'abana burakanya buri saha buri segonda yumvira wewe niwe rukundo yahungikiwe na rugira. Bakoze gushikiriza ubutumwa ndabyishimiye kuko nyine basi afise n'umugore wiwe urumva nanjye sinaza gusamburira uwundi. Ibyo basi navyo sindabikunda. Reka tugushimiye cyane rwose Menedor uri umukobwa w'akarorero. Sawa sawa umunsi mwiza. Murakoze cyane. Naho muravuga iki? Amajambo yashize ivuga mugani w'Abanyarwanda. Jean Claude arafite umugore mugabo aracabandanya kuresha. Oya aka kantu nako burya hari ukuntu abahungu twebwe turemwe mu gushaka abagore. Ugomba wisigura ari wewe. Oya muri abo bahungu baremwe mu gushaka abagore ntushiremwo. Voilà. Je nshaka umugore. Reka ndakwereke ikintu gitangaje kwa Menedor. Ego. Ni umukobwa ni kuba abakobwa bake bashoboka. Azi ko agirage amafaranga imbara amafaranga ambe yoroshe kujya ku bakobwa n'amafaranga y'umugabo yubatse. Ego. Wawe uko navyemeye. Yarabitse gara. Yarabitse. 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 Ugira umuharirize. Yesu Kristo. Erega ndakubwira ikintu. Nika gusigura vyinshi ijyanye ishira kwiyiri kwere. Yego ndabizi pe ndabizi. Ntusigure. Yego naretse. We bananye utangarire. Ico kintu kimwe wumvirize. Ni nkuko basi taguhaye akarorero. Nkwana Jean Claude arabandanya kurondera Menedor. Bisigura ngo n'ibintu peut-être arabimuha. Mugabo erega kubita singomwe wavyakira. Ashaka kuba atavyakira. Arashaka kuba mwimpressiona c'est. Nivyo twashatse kuvuga Trezor. Jene nagutahuye buke. Oya navyo rero watahuye. No Prosper Hagabire. Ntazo have asanga acanye mwana Menedor kubwa Claude. Ego. Kuko Claude byo kuba karubatse ico igikiri kibazo Prosper natekana. Dodo Menedor aramwemera. Aramwemera vraiment. Kandi sana muta. Gose. Aramwemera. Abana b'igihanga kabisa mubahwe. Maximum respect. Abagabo nka Claude. Ni nakaye kajambo. Abagabo nka Claude ni bari bakwiye kuba batakiriho. Abagabo abakobwa nka Menedor. Ego. Kwari tubakeneye around the world. Amen. Bakaba benshi gusumba. Amen. Hatari.